uyu munsi nashaka fata akanya gatoyi cyane kugira ngo menyeshe cyane abakunzi b'u Burundi inshuti kugira ngo bamenye ivyo turimwo. Nagira cyane ubwa mbere menyeshe cyane ibihugu vyatwaye bufuri na buhoro ibihugu vya Afrika kugira ngo bidutegere iyo turiko turavuga bamenye ivyo turiko turavuga ivyo ari vyo. Aha ku Burundi cyane nagomba kumenyesha ibihugu vyatwaye ibihugu vya Afrika yuko mu Burundi twebwe twafashe ingingo yo gusubira kuraba neza akahise kacu kugira katubere icigwa dushinge umushinge ukomeye ukubaka kazoza ku Burundi. Muri uko rero gusubiramo gusoma akahise kacu twariyamirije ya mvugo mbabarira amatwi imwe y'abantu babiyorobetsi tukavuga ukuri kugira ngo uko kuri dufashe kubaka Uburundi. Ni muri iyo ntumbero abarundi twagiye hamwe tukaraba ico twahomvye kubera intwaro z'ubukoroni. Uburundi cyari igihugu giteye imbere. Uburundi cyari igihugu kimaze kumenya ingere gishobora gutera imbere iyo hataba abaduhagarika bakaduca intege, kuko mu Burundi icambere nababwira hari amahinguriro. Uburundi bwari buzi guhingura ibikoresho byose dukenera, vyaba ibikoresho vy'ivyuma, amashoka, imihoro, ndetse mbere n'ibigwanisho byo gukingira igihugu, amacumu n'imyambi twaravyicurira. Nico gituma abarundi bashoboye guhangana n'igihugu c'Ubudagi imyaka 7 yose kuko bari bifitiye ibigwanisho bikorera. Abarundi barahingura kuko twarikorera imarabiti, ibintu byose twaravyikorera twebwe nyene tubikoze mu butare. Abarundi twari dufise amahinguriro y'ivyo kurya kuko twari tuzi guhingura ivyo kurya vyacu. Iyo tubonye imashini zisya mu Burundi twari dufise imashini zisya twikoreye. Twari dufise ingere duhingura ivyimburwa vyacu gushikaho twari duzi kubika n'inyama ikamara imyaka n'imyaka. Vyerekana ko abarundi twarabahinga, twarababaji, twarabaza ubwato, amasekuru, ibikoresho byose dukeneye tukabumba ibikoresho dukoresha mu mihani wacu. Abarundi bari bazi kubika ivyo kurya kugira ntivyononekare. Kurya uno munsi mu bazungu bagira ivyo bita amasiro, mu Burundi twari tuzi ibigega icarico. Abarundi bari bazi gukora kugira ngo umwimbu ugwire. Bijya uno munsi mu bihugu biteye imbere bita amasosiyete, abarundi nabo bari bazi amakoperative kuko bakorera mu kibiri. Abarundi bari bazi ubwenge cyane kuko uretse ivyo bari bazi n'ubudandaji. Iyo bimbuye umusesekara barawushora. Abarundi bari bazi gushakashaka bakarondera gushika batoye ico bagirira akamaro. Abarundi bari bazi kubana, ntibari bazi kwama bariko bararyana kuko igihugu cyari igihugu kimwe kigizwe n'ubwoko bumwe bw'abarundi. Uno munsi rero nagira ndababwire yuko turi mu ntambwe dushaka gupfundikanya ako kahise keza ku Burundi tugapfundikire ko kugira ngo twubake Uburundi bwiza, Uburundi buteye imbere, Uburundi umurundi wese atunga katunganirwa mu vyiwe no mu biwe. Iyo ntambwe rero twasaze tudashobora kuyikora tutabanje kumenya ukuri ku vyabaye mu Burundi. Ivyo vyabaye rero intwaro y'abakoroni niyo yadusambaguye, iducamwe imice gushikaho abarundi twibagira ko turi abarundi kubera intwaro y'abakoroni yaciye izana n'igitabo cya karangamuntu aho kwandika yuko ubwene gihugu bwawe ari umurundi bakandika ko uri umuhutu cyangwa uri umututsi uri umutwa. Aho hose kugira batwibagize ubwene gihugu ntidusubire kubaka igihugu cyacu. Ico gihe rero ingaruka zabaye abarundi twaribagiye ko turabavukanye dufise ururimi rumwe, imico imwe, turasambura na mbere no kwicana turicana. Igihugu cy'u Burundi kisigara umenga abarundi ntikikiri gwabo.
uno munsi murazi tugeze aho twigishanya kuba bene gihugu. Uburundi nagira sabe amakungu ntazasubire kubufata nk'uko afata ibindi bihugu byo muri Afrika, kuko twebwe nta na rimwe twigeze turonka imyaka 10 y'agahengwe kuva ubukoroni bushitse mu Burundi. Mumenye ko intwaro z'igikoroni nta kindi zakora atari kudusambura gusa kugira ngo abarundi tugume twicana. Aho zigiriye zasize zibivye imbuto mbi, imbuto y'ugwanko hagati ya bose rimwe. Iyo mbuto irandukirira abarundi, twebwe dusubiranamo nko kumenga turabanyamahanga. Gushikaho rero Imana idufasha abarundi turasubira turica hamwe turibuka ko turabarundi. Uno munsi turiko tuributsanya ko turabene gihugu b'abarundi. Ubu ivy'abahutu n'abatutsi n'abatwa twasanze ari imiryango, nta bwoko bubiri buri mu Burundi, dufise ubwoko bw'abarundi. Rero muri uko gucukura rero ivyo vyaduhanze, murumva yuko tutareka gucukura no kuvyerekeye ubukoroni. Mudutegere rero, mudutegere mwebwe makungu, mwebwe bihugu vyatwaye ibihugu vya Afrika. Mudutegere yuko mwadukomerekeje, turagira igisebe ku mutima gushikaho uno munsi twobasaba ko namwe mwodufasha mu kuvura ico gisebe. Kuko uno munsi turabagenzi kandi murabitwereka yuko turabagenzi. Tujane rero turiko turasanura ubu Burundi. Tujane turiko turubaka, mudufashe kubaka. Turiko turarondera ivyadukomerekeje kugira ngo tubirandurane n'imizi, namwebwe mudufashe kuko turazi ko ari amabanga y'u Burundi ari wanyu. Aho no bibwira cyane nk'abadagi canke ababirigi barazi yuko hari amabanga y'u Burundi batwaye ari wabo, kandi ayo mabanga tutayamenye ntazodufasha kuba ku Burundi. Nagira ndabwire ko abarundi twamaze kurahira kuko twarabonye icatunyoshe icarico. Izo ntwaro zimaze kugenda mu Burundi ntitwasubiye kuronka indongozi z'ukuri zinwanisha abarundi. Indongozi zose zaje ntizari zizi iyo zija niyo ziva, gushikaho zinyegeza mu bwoko. Igihugu cy'u Burundi gica kibaho kitagira indongozi y'igihugu, ahubwo indongozi zica ziyitirira ubwoko, niho injyane zavuye. No munsi rero turiko turasubira kwibutsa abarundi bose indongozi cyane ko ari umuvyeyi. Nico cyatumye leta y'u Burundi tuyita leta mvyeyi, kugira ngo indongozi z'igihugu ziba abavyeyi b'abarundi, ziba bahuza abarundi kugira ntidusubire gucanamwo. Murumva yuko twamaze gutora umuti. Tumaze gutora umuti wo gusubiza hamwe, dusaba yuko amakunga tosubira guha impigi bampe mukendamuke, kuko nta gihugu na kimwe kitagira amashetani, kuko ngani turi kwisi. Iyo rero hari umwana yigize shetani mu muryango, dusaba ibihugu byose yuko vyomenya ko navyo dusangiye gupfa no gukira. Burya baravuga ngo umuvyeyi asa nk'uwundi. Ntuzu twenge umuvyeyi ngo nuko ubonye iwe hari umwana w'ikigaba, ahubwo uramufasha kuvura uwo mwana w'ikigaba. Nico gituma dusaba amakungu ko yodufasha koko ntasubire guha impigi ibigaba biri muri iki gihugu cy'u Burundi, ahubwo babadufashe kubahanura kugira ngo twubake igihugu cyacu. Uno munsi turabona ko tumaze gushika ku mushinge ukomeye. Ngira ngaruke ku barundi nabo ndababwire kugira ngo subire kubakebura. Murumva yuko twaramaze kumenya ivyatunyoshe. Ubu rero tujya dugire intambwe shasha. Intambwe shasha tubanza kwivura ko kagwara. Aho kagwara kari karandukiye abarundi. Aho kagwara nako no gufata minenegwe ivy'igihugu. Nagira ndababwire mugende mwese mutahanye ico niyita ivyo dusonera vy'igihugu. Mugasubire mukonyene ivyo dusonera vy'igihugu. Icambere nagataka ku Burundi. Uburundi ni tongo rusangi Imana yasangije abarundi. Si tongo ry'abanyamahanga, ni tongo ry'abarundi. None rero abarundi twese turisonere turibungabunye kuko Imana yari tugabiye, kandi nta murundi numwe afise uburenganzira bwo kurigunda mwundi kuko nigi wacu twebwe abarundi. Dusonere rero agataka ku Burundi. Icya kabiri dusonera
mu vy'igihugu dusonera umuntu w'i Burundi. Umuntu w'i Burundi tumusonere kuko n'umurundi ni mwene wacu twose rimwe dusangiye amaraso. Ntivyumvikana ingene ushobora gutoteza mwene wanyu, ntivyumvikana ingene ushobora kurenganya mwene wanyu, ntivyumvikana ingene ushobora kugunga mwene wanyu. Mu vyo dusonera rero dusonere umuntu w'umurundi, umuntu w'u Burundi tumusonere kuko ntaho tuzoshirana ni mwene wacu. Ica gatatu dusonera amategeko y'igihugu. Nta gihugu kibaho kitagira kirazira. Naho baza kudutwara bufuni na buhoro, Uburundi cari igihugu cifashe kuko cari gifise kirazira. Murazi ko mu Burundi twasonera agateka kazina muntu. Mu Burundi n'umupfasoni yibungenze baramwubaha kuko ntiyashobora guca ahantu bariko barafungura ngo agende uko bavuga bati umwana ari mu nda vyo hava bimugora. Twarasonera ikiremwa muntu gushikaho kugira ngo tubiduze gose bikomere ikinyabuzima cyose tugisonera. None rero nagira ndababwire ikizira gisubire kuba ikizira mu Burundi. Amategeko ni kirazira. Amategeko arakwereka ikizira. None rero mu vyo dusonera vy'igihugu nagira ndababwire nitwaba dushaka gusubira kuba ku Burundi bushasha, ivyo dusonera ivyo bitatu tubisonere: agataka ku Burundi, umuntu w'u Burundi, amategeko y'u Burundi. Tubeho dufise kirazira. Barundi bene wacu, ntihagire umuntu asubira kwidodomba, ntihagire umuntu asubira kuba umuntu atabona kazoza, ntihagire n'umwe asubira kwihebura kuko Burundi buratunze. Uwo mwaka uburongozi bushasha tumaze dukora, twariko turiga Burundi, twiga itunga ry'u Burundi, twiga ico duteza imbere. Twasanze igihugu cy'u Burundi dushatse mu myaka itarenga 10 kizoba ari igihugu rurangiranwa kw'isi. Nararavye itunga Burundi bufise, nsanga ibihugu byose bitunze kw'isi twese turanganya itunga kama Imana yaduhaye. Dufise ubutare, dufise itunga kama rikomeye cyane twohingura. Mugabo kubera twagumye dusamara dusubiranamwo, vyaratunaniye ko iryo tunga kama turihingura kugira ngo ritugirire akamaro riramire abarundi. Uburundi nasanze ubunyene tuvuye hasi ntagiye usubira kuraba ubundi mu maso, tugasubira tukava ibuzimu tukaja ibuntu tukiyumvira. Uburundi burashobora gutera imbere neza bitarenze imyaka 10 kikaba igihugu cy'igitangaza. Ndabereke akararo kadasanzwe. Ni murabe iki gisagara ca Bujumbura, namye mbwira mugenzanje umukuru w'igihugu ca Central Africa. Ndamubwira nti izi gorofa zose uri kurabona zatanguye kubaka mu 2005. Ndabeshega yewe. Ntizataye kubakwa mu 2005. Muga kubera hari abarundi badashaka ko twubaka mu Burundi. Mwarumvise ingene bateshaguza baca inkokora bariko barubaka. None ni murabe ingene Burundi buriko burashaza uno musi. Ni murabe amagorofa yose. Ntiyubatswe vubaga yewe. Nagira ndabwire rero ni murabe umutahe twatanguje mu 2005. Uno musi duce turaba umutahe dutanguje. Mu myaka 10 tuzoba dusagute. Naramaze kubibona rero ntihagire umurundi asubira gusamara. Amashure mwize ni musubire mu bitabo. Mushire bujya bumenyi bwanyu mu bwenge, tuvumbura ibintu bishasha. Twubake Burundi bwacu. Turafise ubutare bwishi bw'ubwoko bwishi cyane. Isi y'u Burundi ni isi y'igitangaza. Nikimenyamenya nze ndabereka imitahe dufise. Ni murabe ingene twihaye intumbero yo kugwanya inzara, none uno munsi mu Burundi akaba ata muntu n'umwe avuga ati ndashonje. Narababwiye nti umunwa wose ushobora gutegereza kuronka icurya, umupfu kuronka amahera. Abarimye ibigori uwo mwaka murazi ingene vyagenze. Musigaye muvyita amahera ubu ntimukivyita ibigori. None rero uwo wose n'umutahe nivyo turiko turibonera ko bishoboka. Urunani turi kumwe twese birashoboka tugira urunani. Ndabereka akaroro ka kabiri ko Uburundi dushoboye. Ni murabe ingene twagwanije kandi n'ubu tubana tugwanyikiza corona. Nagira mbwire aba bashitsi batugendeye, aha ndazi neza aba bose naho bapima nta bantu batanu boronka bagwaye corona ngaha. Ico ndakizi neza. Twe twaragize ingamba zo kugwanya nikiza corona
turakigwanya gushikaho ku munsi n'uwanduye tumumenya. Ubu dusigaye dusanga abagwaye corona ibitigira byose dusanga ari byavuye hanze, kandi nabiciza bashitse nta ndwihera batarakira, nico ciza kikihari. Ugwaye nta ndwihera kigwaye aba yakize. None twarinze dushobora kugwana nico kiza, akantu kagenda kataboneka, turarusha n'ibihugu bitari bike kukigwanya. None akosa karoro kuko twitunganije neza twese turi kumwe bishoboka gahego. Ikiza corona twakigwanije ko tugize urunani twese, kandi n'ubu ndabahamagara kuko ibihugu duhana imbibe byose cariraye ko nikiza kiri ku isi yose, kandi nikiza gikomeye. Ntihagire umuntu numwe azogifata minenegwe ngo muhave muhimbagwe ngo mwasi ntari kwirembo. Corona iri kwirembo. N'ubu ndababwiye mugume muri kumufise kumuzirikanyi rya jambo nama ndababwiye. Ndakira, sinanduza kandi sinandura umugera wa coronavirus. Ndakira no kuvuga ntagire umuntu numwe agira ubwoba niduhangane nawo tuzokira. Ugerageze uburyo bwose wikingire ntiwandure, hanyuma nutandura nawe ntiwanduza, tuzoba duhejeje. Ngiyo mbwira abashitsi twebwe umugambi dufise, kimwe cyose muri ivyo bitatu kirafise ico bigenderako. Ndabwiye ko abarundi twavuye hasi, twebwe ubu tugira tugwane n'icitwa ubukene, mbere mushima navyo nyene twaramaze kubitangura kandi turabona ko tubigejeje kure. Twebwe ngaha mu Burundi twaramaze gufata ubushikiranganje bw'uburimyi n'ubworozi nk'inteko zo kugwanya ubukene. Nico gitwara agomba gutera intege mwebwe muri mu makoperative y'amabatayo yo kugwanya ubukene. Amakoperative tuyijukire twese, ntihagire umuntu numwe azobaho adafise ikintu yakoze mwishira hamwe. Birahimbaye cyane kubiriko biraba, umuntu azi ko yasigaye inyuma uno munsi naje imbere. Akandi karorero gakomeye tubona byari byaratunaniye kugira intwari ibereye mu Burundi. None imigambwe yahora yigwiragwana, twirirwa turakebana, uno munsi twese dusenyera ku mugozi umwe, twese twiyumvira icyoteza imbere igihugu cyacu. Birahimbaye cyane, nkabasaba yuko abanyamigambwe mu batera intege kugira ntidusubize inyuma intambwe tugezeko. Yaba amashirahamwe amwe twita societe civile, ndavye ingene ubu dukorana na leta ata kibazo, intambwe tugezeko ntisubira inyuma. Nagira rero saba indongozi, hariho uwundi mutego dufise ko twari bagiye igihugu, dutangura gufata ivy'igihugu tubigira ivyacu. Indongozi ikonona itunga rusangi. Uyu mwaka ragira ndabwire dutangure rero gusubiza ibintu mu buryo. Uwuzi yuko yanyaze itogo rya leta, ubu nyene asubize. Uwuzi yuko yanyaze ubutare bwa leta yirirwa arimba yishorera, ubu nyene asubize ibintu mu buryo. Hariho abarundi bagiye gukorana n'abanyamahanga baraza basinyiranira amasezerano yo kwiba ubutunzi bw'igihugu. Nagira mbwira abo barundi ubu nyene musubire kuri bajya nyene mwakoranye, mubabwire yuko tujya tubisubiremo. Uno munsi ndabatangarije yuko itunga ry'Uburundi ari irya bene gihugu. Uwuzi wese ko hari amasezerano yo yarasinye akaba yiba itunga ry'igihugu, ayo masezerano yose turayafuta nta gisivya. Mwarabonye ngiye mwishira hamwe rya Otrako kuraba ibiriko biberayo, kumva igihugu cyose abene gihugu bose bidoga, bose bakidoga bidogera igisata kimwe, ico gisata cyofuma kibomoka kuko twebwe dukeneye neza abene gihugu. Kubona umuntu yari kuja gukoresha imodoka igitega akava mu Cankuzo akamanuka ibujumbura, akamara ukwezi ariko arayerera ibujumbura, ariko aratanga amakori bw'ipolisi kimufatira mu nzira, aguma atanga amande ngo ntagira controle technique kubera ubube gito. Nagira ndabwire amasezerano yose muzi mabi, guherejo dutangura kuyacukumbura yose tuyafute. Itunga ry'Uburundi ni iry'abarundi. Nabonye indongozi ntizakomya amashi kuko muzi ko ari mwe mwabikoze. Indongozi ntizakomya amashi.
mugabo nawe nyene nagenda bagabisha uhera uno munsi twatanguye umwaka wikoreshwa ry'amahera umwaka mushasha nagira ndababwire yuko ajya amahera mwandongozi mwe muzoyandurako irya nteguro irya bwirizwa rishinga amahera azokora muri uyu mwaka nagira ndababwire rijya bwirizwa rizogaragaza ivyiyumviro vya benshi mu ndongozi uwuzohembwa ategereza kwerekana ico yakoze nta muntu azosubira guhembwa yicaye ajya amafaranga yose n'ayabene gihugu bo mu Burundi bwose mu mitumba yose mu makomine yose ubushikiranganje butazokwerekana ico bwakoze mu ikomine ubwo bushikiranganje ababujejwe bazotaha tuzana abandi ikomine yose bategeza kwerekana ico bakoze atari ivyo baravuga ayo mahera tuyabakureko duheze tuyijanire mu ikomine twebwe nyene nagira ndababwira icatumye abantu bose mubona bamanuka ibujumbura bari bakurikiye amahera yabo kuko yaherera ibujumbura nagira ndamenyeshe ko tujya tuyadugane rero aha mu gisagara ca Bujumbura muzosigarana yanyu abaruguru nabo basigarana yabo kuko ni itunga rya twese bamwe rero mwaza mukurikira ya mahera ngayi Bujumbura mushaka twidugire kare twidugire bene wacu Barundi ndababwire twari twarasamaye ivyo byose twasamaye kubera Uburundi bwatwawe ata mico n'akaranga biranga Uburundi bihari ko kera twarasonera ivy'igihugu nono munsi twari twaravyibagiye kubera twamaze imyaka n'imyaka barabitwibagije ubu rero twavyibutse uno munsi ubucumura avuga ati ncumura ndabizi ncumura n'ibigirankana namba zotabaza beranda bahe mugabe ico nababwira zohanwa ntuzova ngo nacumuye ndabizi ngo none ndatabaza beranda oya uzocumura ubizi kandi uzi yuko ubihanirwa naho niryo jambo nababwira kugira ngo mugende muri fise kumuzirikanye ngira ngo ivyo navuze vyose muca mwumva aho bihuriza ku bintu bitatu dusonera vy'igihugu tubigire nk'igisabisho hakurya turimba dawe wa twese ivy'igihugu dusonera agataka k'igihugu umuntu w'igihugu hamwe n'amategeko y'igihugu ivyo rero twabisonera byose muzoca mubona bigenda neza ubu rero Abarundi twige ikizira kugira ngo dushobore gutera imbere.